Ako karakanyamuneza aho abarundi baba mu gihugu c'Ubushinwa ahanini bagizwe n'abanyeshure bariko baratanga imfashanyo y'amakaye, amakaramu ndetse n'ibirato bita yeboyebo ku bana bo kw'ishure shingiro rya Mushasha ya mbere ni muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Abanyeshuri barenga 120 baronkejwe amakaye n'amakaramu barashimira abanyeshuri biga mu gihugu c'Ubushinwa kuko iyo mfashanyije mu gihe bari bamaze iminsi batiga neza kubera batigeze bakwiza ibikoresho vy'ishure kuva umwaka w'ishuri utanguye. Ndayinkeneye kubashimira ko namwe amadukaye ndayamaze iminsi banyirukana kubera atamakaye mfise. Nje icyo novuga ndabashimiye ko mwatwumviye kuko twatwaye n'amazi nkagiye mama yari kararondera amakaye mbura kugira yangurire. Turabashimiye cyane ko mwatwumviriye ko mukaza kutugendera mukaduha n'agafashanyo mukaza kudufasha. Turabashimiye cyane ko mwatwumviriye ko twosaba yuko matwege twatwaye n'amazi atacyo twokwifasha twosaba yuko batuzanira kotegise bakaza kudufasha nyene kugira ngo tumere nk'abandi bakobwa hari igihe ushobora gusiba ku ishuri usibijwe hamwe n'ibishozi. Vraiment nabanza kubashimira icyambere cyoco cya kabiri bashobora kutwibuka ubwo badadukaye n'agacagoca akatwibuka kubera hari igihe nk'ubu imvura iguye nk'amakaye ndafise ukashobora kunyagirwa usanga aratose usanga n'ubundi suye gusubira kongera kwibaza amakaye azova ko mfise agacagoshi ashobora naho yo nyagirwa ntiyonyegwa cyane hari akarusho k'ishagoshi nayo. Abavyeyi n'abarezi batera kamo abo bose babishoboye kubandanya babafasha kuko imvune bagize kuva imyuzurire y'imvura ibateye mu Gatumba gushika ubu itarahera. Abana n'imfuvyi tugira ico tubaha, abana ntibagira niforome, abana ntibagira karato twatsezeho bagenda inyuma, abana uyo muntu atose sinzi ingene yoba ameze ahubwo arageze. Ayo makaye ahubwo aje hageze bivanye n'ukuntu ino twatewe n'umwuzure abana benshi baza mu ishure atamakaye bafise kandi umwana nta kuntu ushobora kumusohora uzi vyabaye. Hari usanga afise imwe ugasanga nk'umwana wo mu wa gatanu afise amakaye abiri ugasanga nko mu wa mbere aratonda atanika yafise nukuri muje hageze ahubwo Imana ibahezagira. Aba bana barosa amakaye nibo bari bayakeneye cyane kubera kugira muyatange mwaciye kubigisha abigisha barazi abana bantaho nikora batarosa amakaye bari mu makambi y'impunzi ivyabo vyatwawe atakubagira. Aba bana ni imfuvyi ni bantaho nikora nico gituma aba bana barosa amakaye bari bayakwiye ariko twosaba yuko no hanyuma mwogaruka kubera hariho n'abandi batashikiriwe kandi barimwo. Ruwinzi Sabira yaserukiye abanyeshuri b'abarundi bari mu Bushinwa yashimiye uwo wese yitanze kugira ngo agafashanyo kaboneke agahamagarira n'abandi barundi bose babishoboye aho bari hose gufasha bagenzi babo nk'uko umukuru w'igihugu c'u Burundi yamarika arahamagarira abarundi gufatana mu nda. Nkuko mubibonye agafashanyo twari dufise twagashikanye abana bagashimye kandi barakanezerewe ariko kandi ni benshi kandi basigaye bagakeneye. Twagomba rero dushimire abo turi kumwe muri diaspora y'abarundi bari mu Bushinwa ku mutima w'urukundo bagize mu guterera kugira ngo aka gafashanyo kaboneke ariko kandi twagomba no gutera kamo abandi barundi bose baba bari mu Burundi canke bari muri diaspora nkuko babibonye ngaha aye bumve ko hariho abandi bene wabo basangiye Burundi bafise ingorane nabo baze bagire uwo mutima w'urukundo abo bizoshobokera baze biyorganize bitunganye nabo nyene bashobore kwamana uwo mutima w'urukundo wo gufashanya no gushigikirana twama twahimirijwe kugira nkuko twahorazwe na basokuru tukaba dufise n'abaturongoye n'abaturongora bama baduhimiriza kugira uwo mutima w'urukundo no gushigikirana nabo baze babizirikane babigendere.